kenshi Big Fizzo atari abone kuri account ya Sadbi, Bface atari abone kuri account ya Fabilove. Barara mu nzu abandi barara hanze, harababa muzi wabo abandi nabo bapanze, ukwezi yo guheze amasakarenga 11, ubwanwa bwashinze imitsi yaranze, icuya bakibize mana fasha wo bukoze. Ndetse kwa mzakandi akuzi wa Black TV, ndazi ko mudukunda mudukirikirana cyane tankomanzi nimwe ni wese twakaburungu ni Black TV canke Instagram na Facebook kwa dusanga tankomanzi nimwe ni Big kuri micro ndi kumwe na Frank kuri kamera. Uyu munsi bisundi mutumire ni muhaper twe muri rap ni tufina twicara turarapa ni Evara ni Frank kwenda mbere. Mutume wacu ni Jimbo, Mnif Jimbo niko msaje mumenyereye brove Fresh wazo mapende tumaki yeah biti kwa Umurape no mu busaririmba hariho saririmba harabarara mu nzu abandi barara hanze, harababa muzi wabo abandi nabo bapanze, ukwezi yo guheze amasakarenga 11, ubwanwa bwashinze imitsi yaranze, icuya bakibize mana fasha wo bukoze. Bamwe mu bihinda bandi mu gahinda, bamwe mu munezera bandi mu mubabaro, aho umworo yanitse ntibwuma kukataryoherwa n'umunyenga w'ikivuma. Yoroye inkoko agacaka ibibazo. Great bro, karibu sana. Asante. Mnif Mnif Jimbo. Jikezo ntango yakora ico nyene nico abajene uyondi mugenzi wawe canke n'abandi bose nkunda kubabaza kuki abarivyo bantu bavyo tuga cyane. Ikibazo igitondo ikubajije ofisi ndimbo yizi z'amakolabo n'abastar ba Obelix n'aba Bface nk'iyo ibibazo eje kuririmba muga views niko kundenye ko ndimbo nayavye mu gitondo gushika sante hakwiza igihumbi nibitaye kuje mu kanya bimeze gute mwekeze ugiha point ngana gute? Bo ikibazo cy'ama views ni kubera ni bigaruka handi abasani ni dukundana. Usanga kenshi Big Fizzo atari abone kuri account ya Sadbi, Bface atari abone kuri account ya Fabilove, nanje nari abone kuri account ya Big canke yundi mu artiste wese. Rero hamaze kubura urukundo hagati yacu n'abantu bo dukurikirana bagenda kumviriza ivyacu baca bica imigwi, ukaca usanga ikibazo cy'ama views kiguma kibonekeza. Hagati umba ni mwasani gusa umva yami no bagutega cya kibazo mutanga uvuga ati abamesha ko cyo kwadufasha mwagikwe mu hagati yanyu na bo icyo nsaba no kubera hagati yacu tumaze twanza tubitangure bamanze babibone kwanza, abafana canke abamenyesha makuru bamanze babone ko twunze ubumwe dukundana, hama nabo bace baza dushira hamwe komsa ibintu bica bigenda neza. Ama social media ni platform yo muri leta za kwigurisha kwidandazako buryo wazifise si tukubaririmbye ubwo baririmbye bazikoresha canke nimwe bavuga ati twe tuko tuba amaview tuyaronka mugabo gasana zo gukoresha ama platform ya pardon kuko gukoresha ko biri kosa ama views kugira yaronke bizako ufise ama platform bibasi za Instagram za Twitter tuza kuzifise nk'umuririmbyi ubwo ugiye gukora collab hanze kora baca mbere Instagram yakati ukwira kona gute YouTube yakwikana gute ubwo mwazifise mwese baririmbyi mwese. Bo hari abashobora kuba batazifise bivanye n'uburyo kubera umuntu wese inkezi ikerugo bire hari gihe ushobora gusanga aririmba ariko afise agatelefone bumwe bitubuhinda nako kajya nushobora gukoresha Facebook. Bo nimba harimo Facebook nushobora gukoresha Instagram canke ushiremo ayandi ma social media ushobora gukoresha kwidandazako. Nico kiracari kibazo ushobora gusanga ari ukene. Great. Tuba kuri ivyo tuza ku muziki wawe wari ku ndirimbo ibibazo nibarimba na Bface. Bo imere ku imbere warimvye indirimbo King Bface ijya ndimbo basigaye baho tukora ikiganiro shaka ngire gato behind the scene ijya ndirimbo behind the back just ijya ndirimbo. Bo kugira ndirimbe King Bface ni kubera nsanzwe nkunda akazi kiwe, ari mu marapere nkunda akazi kiwe kandi abikora neza. Antuka hari abantu benshi maze kumva bashobora kuronka ikigwa, bashobora kuronka ikintu bakuye mu ndirimbo ziwe. Ntameze nk'abandi yite nani amazina ateye ubwoba atabikogwa. Wewe arakora indirimbo ishobora kwigisha umuntu. Bo cyambona kumengo nyene is the king. Acha ndayiririmba kuri umuraperi uvuga uti ndafise mu king wanje.
oya bo ndi umuraperi nibisigura ko nakunda ibikorwa vy'undi muntu oya ndumviriza indirimbo z'abagenzi banje. Okay, mu ndirimbo wavuga uti ni wenyene umuziki wacu ni wiki n'ikintu vy'ukonye bivuga yuko nawe uvuga uti ndacari musi yawe nacaye uranduta. Bo mu gihe utemeye gutsindwa ntushobora gutsinda. Ico kwanza ni ikintu ca mbere ifoko umanza gusonera umuntu agukurira ukamusonera umusoneye ashobora kugufasha gushika kuco we wipfuza. Ego nitube akanyarigabo ngo ubone kumengura renge vyose no hari habagukurira bashobora kugufasha mu kugucira inzira ibintu nk'ivyo. Ego ico barakunda kucihenda ko ngo barapere ngo nukwiyemera no urashobora kwiyemera mugabo ukabuzi neza ko hariho umwegereye ashobora kugufasha gushika ku akagusinyira passport. Yego se bifese rero. Great kuko mu mace mukwana collab cyashaka gukora irya collab nyine mace kwa ibikubaza. Boje bijya nabikoze sinarizi ko tuzohura nawe ntitwari tuzinanye ariko Imana yaracanye Imana yarabikoze mu nyuma turahura nawe. Arakunda akazi indirimbo arakunda indirimbo aravuga petit yangu courage. Ego arampamagara muri rya collab turashobora kubikora kujya n'abandi barapere bagenzanje. Ego kugira muhure ninde bahuje na Bifese? Umuntu yaduhuje ni igihe yumva indirimbo ijya mbere yaciye yumva imuhaye umuhamagaro wo gushobora kumenya umuntu yakoze ivyo bintu komsa mu nyuma twaciye duhura nawe. Great. Okay, tuze ku ndirimbo ko nabwiye ukunda ko n'abastari cyane kuko focusing ko cyane abandi mutakora n'abandagroundi bandi mwishuke kwa na Obelix nawe byagenze gute bimeze gute? Obelix ni umuririmbyi nawe nyene novuga ko afise ico icyari kuri jewe n'umuntu ampanura kenshi iyo turi kumwe aranyandikira akambwira petit yangu courage cangaha urashobora gushika kuco wifuza. Niho mu nyuma rero hageraho ndamwikora ko kandi ndanamushimira cyane kubona yaramfashije ntiyangoye vraiment yaramfashije kandi n'umutima mwiza cyane ndanamushimira tuca turakora irya ndirimbo. Great. Introduce your song for the first time uyivuga uti ndimwe imeze kuko fans bose bashaka kwikana no kubikina muri YouTube account yawe. Indirimbo yitwa nanje nzoronka ni indirimbo iha icizera abantu bagitakaje. Indirimbo ishobora gufasha umuntu ari mu marira umuntu yihebuye avuga ati je kweri naramaze kuduza amaboko ya ivyo ukora vyose bikore ubikunze udacika intege ejo uno munsi birashobora kwanka ejo bigakunda. Marimba indirimbo ibintu byakugwe kwarimba byari ivyaye navuga ibintu byinshi byangoye kuko ahubwo ngo mpinoti cyane nubwo yamuja ko ndazi mu muziki nta bintu birebire n'ubujama nta bujama. Ivyo twasabanye cyangwa ivyo yansavye si ntitwo bitangaza gusa ndamushimira cyane kubera yaramfashije ntibikora abantu bose mugabo wenyene yaremeye aranyigorera araza turaririmba. Ni gikubwira abafanzi b'umuziki muri rusange? Ikintu mbwira abafanzi b'umuziki nuko twokundana gusumba ibindi bintu vyose nitwakundana nibaza ko umuziki wacu uzotera imbere cyane ushike kure. Ndagushimiye. Murakoze.